Reka usomere muri Ezayi 1 umurongo wa 11 twumve uko Imana ivuga kuvyerekeye ivyo bimaze. Ibimazi byanyu by'isinzi bimariye iki? Nuko Uhoraho abaza. Yes. Kandi simimbagwa n'amaraso y'amashuri n'imyagazi. Kandi singira gute? Simimbarwa n'amaraso y'amashuri n'ay'imyagazi y'intama n'ay'amasuguru y'impene. Iyo muje kunshengerera ninde yababariye gupfa kunkandagirira mu rugo? Iyi ni Imana iri kwiravuga ngo ninde yababwiye kugira gute? Gupfa kunkandagarira mu rugo. Gukandagira canke ni gukandagira kuza. Mu yandi majambo, ninde yabahaye uburenganzira bwo kuza imbere yanje? Kuko ivyo mukora byose, ivyo mutanga byose, sinyugwa n'ivyo bintu, sindi satisfait n'ivyo bintu. Imana idufashe, Imana idufashe. Turi hano twese duhimbaza uyu munsi mukuru wa Pasika. Nashaka kubwira muntu w'Imana, Pasika duhimbaza ntabwo ari ikintu c'idini, duhimbaza ikintu kizima, duhimbaza igikorwa Kristo yakoze ku buzima bwacu, duhimbaza ibyo tuzi, duhimbaza agaciro twahawe tutahawe n'abana b'abantu. Ibimazi byacu ntibishobora kudushikana aho turi, canke na kimwe dushobora gukora kugira ngo twempressione Imana canke tuyereke yuko Imana ibe satisfait. Ari igikorwa kimwe cyakoretse, ico cyonyene kiri imbere y'Imana kandi nta bungingo n'ubu kiracyakora. Hallelujah, hallelujah. Bantu b'Imana munyemerere mvuge kino kintu. Pasika canke Pake duhimbaza ntabwo ari ibintu by'amagi ari abantu bandungikiye mu mbabarire ndabakemea. Nimuzosubire kandi kundukikira ayo ama-image y'amagi sinzi n'udukwavu ngo Pasika nziza. Oya, mureke ibintu byo kwigana, ibintu by'abantu bo mu isi. Twe duhimbaza amagi n'amashokola na lapin. Twe duhimbaza igikorwa Kristo yakoze ku musaraba. Hallelujah, hallelujah. Va mu bintu byo kwigana, tuvuge Kristo. Reka gutinya kuvuga igikorwa Kristo yakoze ku buzima bwawe. Ayo magi siza aho byavuye, ibintu by'amagi nivyo vya Père Noël ubu haduse ibintu by'amagi ngo niyo systeme y'ikigiye. Oya, twe nitugenjishwa na systeme y'ikigiye. Turazi Pake kuri twebwe yadukuye mu vyaha, Kristo yarapfuye kandi yarazuse, ubu ni muzima. Hallelujah. Turikuma tuvuge amen. Pasika nziza, Pasika nziza. Tugira amahoro. Sanga amahoro no kuzuka kwa Kristo muri twebwe. Yego. Mu migenderanire y'Imana na Aburahamu ndakunda kino kintu. Umunsi umwe Imana ibwira Aburahamu amaze kubyara Isaka. Umunsi umwe Imana iramubwira ngo amushikanira umwana wiwe. Ijambo ry'Imana usome muri Genèse 27 utanguye ku murongo w'indwi n'umunani. 27 urashobora 22 urashobora kwandika. Genèse 22 7 8 wandike. Reka mvuge ino nkuru. Aburahamu Imana iramubwira ngo amutangire canke atange Isaka. Umugabo
yaramaze imyaka n'imyaka atubatse atavyara, mu mwanya muto aravyaye, Imana nayo ngo mpa. Mutsipe aravuga ngo ebana nta kundi, reka ngire gute, reka numvira Imana, shikanira Imana, kuko ni Imana yagize gute, yamumpaye. Umviriza, wari mu nzira kuri 7 cyangwa utanguye kuri 6 ukamanuka, ijambo ry'Imana avuga ngo umuhungu wiwe ahindukira papa wiwe, aramubwira ngo ndabona ufise ingwi, ndabona n'umuriro, ndabona n'ibindi byose bikenewe, ariko harabuze ikintu kimwe, kuko mu gushikanira Imana nituja mikono waziwazi, ariko mu gushikanira Imana ari ikintu dutwara kugira ngo dushikanire Imana. Ijambo ry'Imana avuga ngo Aburahamu ahindukira Isaka, kuko mu migenderanire ya Aburahamu n'Imana, Aburahamu yarazi sekre imwe, arazi yuko Imana dukorera naho twohiye ibintu nishobora kuyisatisfeza, ariko Imana yonyene ni Imana yikwije. Imana nikeneye imfashanyo y'umwana w'umuntu, oya. Aburahamu abwira umuhungu wiwe, aramubwira ngo ndayikunda mu Giswahili. Mu Giswahili bivuga ngo Bwana atajipatia. Mu Kirundi bivuga gute? Imana irazi, Imana igubumwisha. Reka tumukomera amashi yo mutipe vraiment. Imana irazi ngene izi iri bubugenzi. Kirundi yaravuze nabi ngaho. Bwana atajipatia. Donc Imana iraza kwiyaranja ingene ico kimaze kigire gute kiboneke. Kuko mu yandi majambo Abrahamu yavuze ngo Imana ni donateur, Imana ni itanga, kandi itanze itanga neza, kandi Imana ihaye iha neza. Imana ishimwe cyane. Iryo jambo ntiryagumye uko nyene, nico gituma ijambo ry'Imana avuga ngo mu bimazi byose abo bose baje inyuma ya Aburahamu batanze imbere y'Imana kugira ngo ibyaha byabo bigire gute bikugweho. Ibyaha ntibyakuweho, ariko ibyaha byagira gute byarapfukwa. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo umunsi umwe umukozi w'Imana yitwa Yohana yari mu mazi ariko arabatiza, abona umugabo aje asa nk'umwana w'umuntu ariko yuzuye ubumana muri we. Abona umugabo aje aciye bugufi asa n'umwana w'umuntu ariko umwagazi w'intama w'Imana nzima. Ijambo ry'Imana riramubwira ngo amaze kumubona Yohana aravuga ngo aha, nguyu araje, uwo imyaka n'imyaka abantu bari barindiriye, abantu bariko bararondera. Nguyu yaraje, umwagazi w'Imana nzima agiye gukuraho ibyaha byose byo mu isi. Aho ibimazi bitashoboye gukora mu guseruka kwa Yesu Kristo, Yesu yarabirangije. Nashaka kubwira mu Kristo, reka kwigora bantu b'Imana. Munyemere ndababwire uno munsi arabandi bantu baracyatanga ibimazi uno munsi, ibimazi ngo byo kubabohora. Ibyo bimazi nabwo ni ibimazi bya bongo, yatange bayarye. Ibyo bimazi sivyo, igikorwa Kristo yakoze ku musaraba cyararangiye. Ngo ikimazi cyo koza amaguru, ikimazi cyo kugukura imigora kw'imikoshi. Apotre yabivuze neza. Abakozi b'Imana turashobora kubabwira ibintu mukavyemera, orke sivyo. Na kindi kintu, reka ndaguhebuze nimba ubikora, na kindi kintu uzokora ngo gituma umutima w'Imana ujugumira kiretse igikorwa Kristo yakoze. Uraza abakristo bahangayika umunyu, ngo umunyu n'amazi, ngo babahe umunyu n'amazi ngo kugira ngo imikoshi kuveko. Oya, umunyu wa 10,000 francs, umunyu wa 5,000 francs nushobora kunkura kw'icyaha. Yesu yarabirangije. Na kindi kimazi mfise no kwishimira, na kindi kimazi mfise no kwiratira atari Yesu wenyene. Muntu w'Imana, muri kino gitondo reka ndakubwire duhimbaza Pasika. Igikorwa cya Kristo Yesu kirakwiye. Abandi mama wanje nguze uvome amazi ava hehe?
abandi amazi yo muri ya Israeli, abandi amazi ya Yorodani, abandi ngo uzane inka. Umunsi umwe narababaye umunsi umwe ngiye kwigisha ahantu, nduvuye mu pastor ko aravuga ngo abantu bazana ibimazi by'inka kugira ngo ndanje sasa uko Imana yandemye sinigirisha, ndabipambura kuri podium, ibyo bimazi by'inka sivyo. Bantu b'Imana, ni turi muri Ancien Testament, tureke kuneglige igikorwa cya Kristo, tureke kuba abantikriste. Turi mu mashengero, turi mu madini, turasenga, turahimbaza. Eske igikorwa cya Kristo mu buzima bwawe uragitaho? Icyo Yesu yakoze ku musaraba uragitaho? Twese turiko turaririmba yarazutse, yarapfuye. Ibyo bintu uri kuravuga urabitahura? Nimubitahura ni wari kwiruka inyuma y'abavugishwa n'abantu bagukura kw'imikoshi n'abantu bagira gute ku buzima bwawe, ukamenya yuko ni wari kubiruka inyuma, ahubwo wari kuvuga yuko peu importe uko bimeze, ndazi yuko Yesu muri jewe ibyo yakoze yarabikoze kandi byose byararangiye. Yesu niwe yazanye umutima w'Imana kuruhuka, kuko mu mugambi w'Imana, Imana yavuga yuko azoba hagati y'abantu biwe, azobabera papa. Ariko icyaha cyari cyaradutandukanyije na Kristo n'Imana. Hariho hakenewe umuhuza adusubiza iteka, adusubiza agaciro kacu. Bantu b'Imana, agaciro k'ikintu kivana na liye canke na place kirimo. Turi kumwe? Agaciro k'ikintu kavana n'ikibanza. Aya mazi urashobora kuja ahantu biravana, ngaha muri quartier bayadanzara 600 siko, ariko yimutse gato akaja no kuri Belere cyangwa hehe, aya ya 600 ushobora kuyagura ngahe meme 1500. Bivana naho ayo mazi agize gute. Agaciro kawe ni gahagaze mu bintu urondera, ariko agaciro kawe gahagaze mu gikorwa Kristo yakoze agashinga mu buzima bwawe. Agaciro kawe ni kari ahandi hantu, agaciro kawe kari muri Kristo Yesu. Hallelujah. 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 Abraham amaze kuvuga uko onye, vuge ngo byatumye Imana kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi itanga Kristo. Kristo mu kuza yarabonetse nk'ikimazi, ariko mu gupfa kwiwe Kristo ntiyapfuye nk'ikimazi, ariko Kristo yapfuye nk'imbuto. Hallelujah. Ku musaraba yari ikimazi gikwiye, yikoreye imitwaro yacu, yatwogeza ibyaha byacu, yategezwa gukora mission finale kugira ngo abibwe. Dusome muri Yohana 12, Yohana 12 23 gushika kuri 24. Yesu arabishura ati, igihe kirageze cyuko umwana w'umuntu agira gute, ahabwa ubwiza bwiwe. Nukuri ndababwire, iyo agatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe, kaguma uko kari konyene. Yes. Ariko iyo gapfuye gahunda impeke nyinshi. Kagira gute? Gahunda impeke nyinshi. Iri jambo narifashe muri kote. Iyo Yesu, bantu b'Imana, tubazanye, murake kuraba Bibiliya, tubazanye kwanza. Iyaba Yesu atazutse, nimwibaze Yoseni, iyaba Yesu atagize gute, atazutse, mbe jewe nawe twari kuja he, twari kuba he? Uyu Yesu twari kumuvuga kwe? Kuko nimba ari kuvuka abandi bose baravutse, ba Eliya, ba Elisha, abo apotre yavuze Martin Luther King n'abandi tuzi, abavugishwa bakomakomeye, abahambaye bakora. Umunsi umwe Yesu arababaza ngo mwe mumva bavuga yuko je ndinde, hajya bavuga yuko bamwe ngo uri Eliya,
kuko ba Eliya barakora ibitangaza nk'ibyo Yesu yakora. Abandi bakavuga ngo uri Elisha, kuko naba Elisha nabo barakora ibitangaza. Ariko ndakunda Yesu. Umunsi umwe ahindukira abafarisayo, ahindukira n'abigishwa, arababwira ngo umva ndababwira ayandi makuru. Nimuzi yuko iri shengero ndashobora kuribomora ku munsi umwe nkaryubaka mu minsi ingahe? Mu minsi 3. Yesu ariko aravuga yuko ndashobora gusambura ibyo abandi bubakiye cyangwa bazanye bibereka yuko umengo biri muguwe neza navyo, ariko ndashobora kubaka imibiri yanyu ikaba ingoro bwite, ikaba ingoro bwite apana y'abandi abantu, ariko mukaba ishamvu y'Imana, mukaba ubwoko bwiharije, mukaba ubwoko bw'Imana, abami n'abaherezi. Kuko Imana ikeneye kunywana namwe. Imana niri mu makanzu, Imana ni mu bintu bya yuruyuru, ariko Imana iri muri relation personnel ya cewe ni Imana, wowe ni Imana, hagati ya wowe ni Imana. Abatipe bararaba ishengero twubatse imyaka n'imyaka, umunsi umwe sambura turabe, sambura nimba hakagatipe vraiment kariyemera. Ndashanda kubwire muntu w'Imana, ibya Kristo nushobora kubitahurira hejuru. Ibya Kristo utinjiye indani nushobora kubitahura, nushobora no kubigenderamo. Yesu aravuga ngo iyo agatete k'ingano kagumi kari konyene nigashobora kuzana inyungu, kaguma ari konyene iyo kataguye hehe mwivu ngo gapfe. Mu yandi majambo Yesu ariko aravuga ngo mundeke mfe, kuko mu rufu rwanje ninazuka sizozuka jenyene, ninazuka ndaza gupfa nduwera, ndaza gupfa nduwera, ariko mu kuzuka sizuka nduwera, ariko zuka nabera. Haleluya. Mureke mfe, nduunesha, ninazuka sinza kuzuka nk'unesha, ariko nza kuzukana abanesha. Nashanda kubwire yuko urufu rwa Kristo Yesu nirwo rwatumye tuba abera, urufu rwa Kristo Yesu nirwo rwatumye turonka intsinzi, urufu rwa Kristo nirwo rwaduhaye ayo mazina yose twiratira imbere y'Imana, tukavuga ngo waraduhaye agaciro ako isi itaduhaye, ariko Yesu yaraduhaye. Ijambo ry'Imana ngo Yesu amaze kuzuka ngo babona abera bazunguruka yehe i Yerusalemu, abera bazunguruka. Ndakunda Imana. Uyu Yesu n'umugabo, nico gituma umuririmbyi yavuze ngo shimwa Mana mucunguzi, shimwa wamutanze, shimwa nawe mukawera, kuko wawa uko nyene. Ikintu cya kabiri, turavuga imbaraga, turavuga imirimo. Iyo twagize gute? Iyo ntabwo ari imirimo y'imiduga, ntabwo ari imirimo ya mariage, ntabwo ari imirimo ya voyage, oya, ntabwo ari imirimo yo kugusengerwa ikimuga imirimo uyu muririmbyi ariko aravuga ni imirimo abantu benshi barindiriye, ba Aburahamu barindiriye, ba Isaka barindiriye, ba Yakobo barindiriye, ariko Yesu Kristo yarazuse. Abandi bose barapfuye, ariko jewe na wewe tugire tugende umbwire aho Yesu ari. Imva ya Yesu iragize gute? Iyo niyo mirimo yiwe tuvuga, iyo niyo mirimo yiwe tuvuga. Na yindi mirimo niba tuvuga ngo yakoze imirimo ntari gukora, mbega ibyo watanze byagukoreye iki? N'amafaranga yawe urayatanga, agukorera iki? Iyo wumvise umuvugishwa agatangaza akavuga ngo mumbabarire, abavugishwa mumbabarire, muri abakozi b'Imana, ariko benshi muri bo bakubita amaswata menshi juu ya tumbo zabo, juu ya tumbo zabo, ngo muzane ibimazi kugira ngo ibimazi oya 100,000 francs, 1 million, ngo inyozi ibyaha. Genda muri Bibiliya, ari abantu batanga ifyizi, bagatanga n'ibindi, bagatanga inka, bagatanga, ariko ibyaha byabo byagumye.
ugukizwa no kugororoka kuri mu kintu kiri simple ariko kigoye kwinjiramo bamwe kuvuga kuri mwami Yesu ndakwakiriye kuba umwami n'ubuzima bwanjye ndakwiha. Icyo gikorwa cyonyine Yesu akaba yinjiye, nta kindi kintu kizogukiza. Nta bikorwa bizodukiza. Oya, nta bikorwa bizodukiza. Ushake usenge 40 jours, 100 jours, 120 jours, 200, uvuge mu ndimi, rabababa, shondoloro, ukora ibyo ushaka. Ibyo si byo bizogukiza. Agakiza gahagaze muri Kristo Yesu wadupfiriye ku musaraba, ubu abyagiye iburyo bwa Data. Yesu niwe kimazi gikwiye, na kindi kintu Imana ikeneye. Nico gituma muri Kristo Yesu niho harimo ukunengesera kwose. Banu Imana, tuve mu guhimbaza Pasika nk'abapagani. Pasika si umunsi uyu, aya. Pasika ni igikorwa twizera kandi dukora imisi yose. Tugahimbaza iyo twibutse yuko ari uwadupfiriye akazuka, akoze isi, umubiri yacu, mwemu yacu, tukitwa turabera. Uwo wonyene ni wabereye kugira gute gufukamira. Fasha uyu murongo 1 Corinthiens 5 murongo wa 6 shika kuri 8. Kwirata kwanyu si kwiza. Nimuzi yuko umwambiro muke wambira irobe ryose. Nuko nimukureho umwambiro wa kera, kugira ngo mube irobe risha. Nkuko mutari mu mwambiro, kuko umwagazi w'intama wa Pasika wacu watanzwe kw'ikimazi ariwe Kristo. Kristo subiramo kandi aho niho nkeneye. Kuko umwagazi w'intama wa Pasika wacu watanzwe kw'ikimazi niwe Kristo na undi. Mu yandi majambo, Pasika yacu ni Kristo Yesu. Pasika yacu ntabwo ari kurya no kunywa, ni byiza cyane, ariko Pasika yacu ni mu gihe twibutse. Nabivuze ariyo abantu bahambaye cyane, bakuru, bari hejuru, babayeho nibakibaho, ariko akabirya ako Yesu yakoze, mu gihe yazuse, niyo finalite yiwe yaboneka yuko ubu niwo mwana w'Imana zima. Inyuma ya Yesu na wundi amaze kwiproklama akavuga ngo ni jewe n'inzira y'ukuri n'ubugingo, hanyuma agakora ibitangaza, agapfa, akavuga yuko azozuka bongo. Ariko turindiriye ukuzugwa, nawe bugingo, nawe Kristo, nawe mahoro yacu, nawe insinzi yacu. Munyemere ndangize iri jambo rivuga ngo uri muri Kristo Yesu yabaye icyaremwe gisha. Ibya kera byose byagize gute? Uri muri Kristo Yesu muntu w'Imana. Mumbabarire mvuge amajambo, na karande gakurikirana ubuzima bwawe. Ilifo kuraba uwo Yesu wemera ninde. Uri muri Kristo Yesu, na liye familiari igukurikirana, ngo urabona ngo uri muri Kristo Yesu. Bana kitofu mu Kirundi ni umukondo. Yo urabona iyo umuvyeyi avyaye, inzogi, murakoze, uruzogi wavyumvise, yego nini utakasa umwana. Iyo umuvyeyi avyaye, iyo umwana bamukuyeyo, ikintu gikurikirana akindi baca bagira gute? Papa, nashanda kubwire yuko iyo wemeye Kristo, na migenderanire ya vyakahise vyabababu vyabanani, ukutamenya kwawe niko kugutuma ugira gute? Ukurikirana ivyo bintu. Ariko uri muri Kristo Yesu, uvyakira cyangwa utavyakira, ndagupruva neza, uri muri Kristo Yesu ubaye ubaye icyaremwe gisha
nta karande zigukurikira, nta mivumo ya papa wawe igukurikira, nta mivumo ya mama wawe igukurikira. Ikigukurikira ni ikintu kigize Kristo mu buzima bwawe gusa. Umva, nimba ari ubukene, na dayimoni y'ubukene ibaho, oya, kuko ubukene bwabayeho buzobaho gushika Yesu agarutse. Niba kubeshe ngo ufise imwembu y'ubukene, oya, muri Kristo Yesu si bose bahuye na Kristo. Yesu yabahaye amafaranga, Yesu yabagiriye gutya, oya, ariko ico Yesu yabahaye agakiza, yabahaye isezerano ijuru, yabahaye icyo umutima ukeneye. Hano Imana, agakiza si ibintu by'umubiri, agakiza ni ibintu vya mwemu. Iyo abantu benshi baje imbere y'Imana nta kindi kintu barondera, pourcentage nini turondera ibintu by'umubiri. Mana shaka umugabo, mana shaka umugore, mana shaka voyage, mana shaka, mana shaka, mana. No mu masengesho yacu menshi dusenga nivyo nene. Imana ikavuga mbo aba batu mbona nibitutuya mwini. Ariko ivyo mu mwemu navyo twitwararitse cyane. Nico gituma ubuzima bwacu bugenda bugira gutya, mumanuka mu mwemu, mumanuka mu mwemu, mumanuka mu mwemu. Iyo tubona ibintu twese, sizo umuntu umwe yampaye inguru, harambwira ngo muvugisha umukozi w'Imana umwe yarabonye umuntu, sinzi uwo muntu uko byagenze, aramuzanira, aramuha kado, hamuha ikado, umuvugisha amavuta ata, umukozi w'Imana amavuta araduga, amavuta aduze aramufata, aramuvugisha kwako, amuvugishije kubera iki yagize gute? Kubera yamuhaye ikintu. Bantu b'Imana, ivyo nivyo biharawe no mu bakristo bamwe muri ngaha, ndiko ndababona muri ngaha, kwibuka gusa ibintu simple. Apotre yavuze kuri podium, ishikano ryawe wiyumvire kuri iryo shikano, ku gikorwa Yesu yakoze. Ariko ndibaza yuko iyo mpamagaye Janine ngamubwira ngo harura amashikano ubunyene, umbwira amashikano twaronse tuce tuyabika, duhamagara uwundi muntu hagira amakatapla ngaha, nogwe murayatanga n'amamodoka murayasiga. Kubera iki? Iby'iwanyu mubibona mu bintu bifaditse. Gwiri hafi yawe ngo hindura. Yesu yarabirangije. Haleluya, haleluya, haleluya. Apocalypse, umva icyo gikorwa nangiza. Minota yanjye rakwiye 30 ntayo ndenza. Wo mukukibaki hapo. Apocalypse, sobra muri Apocalypse fiston. Chapitre. Usomere chapitre 5. Utangure kuri 7. Gushika kuri 10. Umva ya majambo. Araza. Agikura mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye kuri ya ntebe. Uwo ni Yesu. Ishikano arikwiye, ikimazi gikwiye imbere y'Imana, imbere y'ijuru, imbere y'abantu bose. Amaze kwabira ico gitabo, yego, vya binyabugingo bine na babakuru 24 baca bikubita imbere y'uwo mwagazi, yes, bafise inanga bose n'inzavya z'izahabu zuzuye imibavu, niyo gusenga kw'abera. Yego, baririmba indirimbo nsha, bati birakubereye kwabira igitabo, birakubereye kwabira igitabo no kumena ibikimatanije, kuko wishwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose. Yego, ubacunguje amaraso yawe, ukabahindura ubwami bw'Imana yacu, ukabahindura bande ubwami bw'Imana yacu, no kuba abaherezi bayo, kandi bazoba abami mu isi. Ari umuntu yumvise verse? Umva, guri hafi yangwe uri umwami mu isi. Ni bangahe abami n'abamikazi? Abami n'abamikazi muzamuri ibiganza byanyu. Utazamuye bisigura yuko navyo watahuye uko hapo kona nyangarone nzubaria. Badakubwire muntu w'Imana, igikorwa Yesu yakoze ni iki? Ngo Yesu yaduhinduye kubw'amaraso yiwe, yaduhinduye kuba ubwoko bw'abami, kandi abo bazoba abami mu isi.
ndabisubiremo. Yesu mu byo yakoze yaduhinduye kuba ubwoko bw'abami, kandi abo bazoba abami mu isi. Ikintu cyane cyane gikunda kudukoroga, twibaza yuko kuba abami mu isi ni kugira bya bindi byose dushaka cyangwa tugomba cyangwa dusengera. Ariko mu yandi majambo aha yashatse kuvuga yuko bazoba arabera, bari hehe? Bari mu isi. Kandi abo bera si bo bari babereye kuba abera, ariko ni igikorwa cyakoretse ku musaraba. Yesu abahindura kuba abera, apana kubw'ibikorwa byabo, ariko kubw'igikorwa cy'umusaraba bose bahinduwe kuba abera. Kandi si bose, ariko abamwemeye, abamwakiriye, abo yarabahinduye kuba abana biwe, kuba ishamvu yiwe cyangwa kuba inyegu yiwe. Iyo uri umwami cyangwa iyo uri uwera cyangwa iyo ufise identite kanaka, ariyo inyifato wifata kugira ngo igaragaze itsuri muri cyo kibanza aho uhagaze cyangwa aho ukorera. Bantu b'Imana, muri twebwe harimo igikorwa cyo kuzuka cya Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo naho bazopfa mu mubiri, ndakunda Yesu. Yesu yarahinduye izina, ahindura izina urupfu, ariha izina ngo gusinzira. Mu yandi majambo, abari muri Kristo Yesu ntibapfa, ariko abari muri Kristo Yesu barasinzira. Kuko urupfu, ijambo ry'Imana riravuga ngo niwe mwasi Imana izofata cyangwa Kristo azofata, agire gute? Amubohe, amudehehe, amute mu muriro. Nashaka kubwire ubwo urupfu nta nkomezi rufise ku buzima bwawe. Ubwo rupfu nta bubasha rufise ku buzima bwawe, kuko wewe uruwera, waracunguwe, uri mu kiganza cy'Imana. Nimba uriho uri ku mugambi w'Imana, peu importe ibyo uri kuracamo, peu importe ibyo ubona, ariko naje kubwira muri kino gitondo uri ku mugambi w'Imana. Imana igufitiye umugambi, kandi umugambi w'Imana nta kintu na kimwe kizowuhagarika, kuko uwatanguje igikorwa muri wewe, uwatanguje umugambi uri muri wewe, ntabwo ari umubyeyi, ntabwo ari umugenzi, ntabwo ari inshuti, ariko Yesu yatanguje igikorwa muri wewe azogisoze. Tumwisigire Kristo, tumwitegewe. Nagize avuga aya majambo, icyo mu buzima bwacu tukagira ubuzima buciye bugufi bwo kumvira Imana no kugendera mu kugororoka kwiwe. Ntushobora kwigira umugororosi, ariko Yesu arashobora kukwigira umugororosi. Ntushobora kwigira ushoboye, ariko Yesu arashoboye kukugira ushoboye. Ibyo ukora byose ntubikore kugira ngo wempresone Imana cyangwa ushiture Imana. Imana ikeneye yuko winjira muri we. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mu ijuru nta kindi kintu kizana umunezero ni mu gihe umuntu umwe ageze gute? Akijijwe, yakiriye Kristo. Uri hano muri kino kibanza, waje guhimbaza Pasika, umunsi mukuru, ariko ubuzima bwawe buri hehe? Ubuzima bwawe buri kumwe nande? Umva ndakubwira umuntu w'Imana, ego ni amina ibyo ndiko ndavuga. Ibi byose byo mu isi bizovaho, twese tuzovaho, ariko ijambo ryiwe nirizokwamaho ibihe byose. N'abari muri Kristo Yesu bazozuka. Icoma muri kino gitondo kugira ngo duhimbaze Pasika nziza, ufate inyifato na decision nziza yo kuvuga ngo je namaza mu rushengero, namaza gusenga, namaza muri louange, namaja mu bikorane, namaja ajya no hino na masengesho, ariko nurafata umwanya wo kuvuga ngo ndakwakiriye mu buzima bwanjye, ngwino uganze ubuzima bwanjye. Nimba Kristo yapfuye, na kindi kintu ariko ararondera kuri wewe, ariko ararondera ubuzima bwawe. Aravuga ngo ninashirwa hejuru, ninashirwa hejuru zo kwikugera ko benshi. Muri kino gitondo ni gitondo cyawe. Nimba uri hano utarakira Kristo, ndangiza dusenge kugira ngo mu ijuru habe celebration nziza cyane. Oya, sinaje kubwira igitanga, ariko naje kubwira ubuzima bwa Kristo mu buzima bwawe. Icomba nimba uri ngaha utaramwakira, uzamura ikiganza cyawe hejuru.
kumbure uri mu modoka, mu modoka yitwa bakizwa, mu modoka yitwa Life Center, mu modoka yitwa sinzi Eglise Coca-Cola Church na Citro Church. Wemera pastori wawe, wemera sinzi, wemera umwana w'umuntu. Ariko uko wemera umwana w'umuntu, mbega uramwemera na Kristo. Aragushaka uno munsi, akeneye ubuzima bwawe. Gusenga ni kimwe. Ego ndasenga, sengera muri Life Center, sengera muri Fekabu, sengera. Gusenga ni kimwe. N'abandi bajya bafise utuntu ngaha nabo barasenga, n'abajya bambara amakanzu maremare n'ibindi barasenga. Ariko ikintu kiruta ibindi byose ni kwemeza ko Kristo ari mu buzima bwawe. Uno munsi ni muri hano, no munsi wawe, kuko ejo ntuzi uko bizogenda. Nuhusha akaryo mu kwakira uwo mwami arusha abandi bami bose. Umwami ahindura akaduha agaciro. Umwami yazuse, umwami yapfuye, umwami avyagiye iburyo bwa data, kandi niwe azoza gutora ishengero, kandi niwe azoganzanya n'abera ibihe byose. Nimba uri hano ntiwumva isoni, uza muri kiganza cyawe hejuru ushaka kwakira Yesu n'umwami mu buzima bwawe. Yego nawe uhari, Imana ibaha umugisha ko mwese mukijijwe. Kigira kabiri, tugiye gusenga twese nk'abantu bakijijwe. Isengesho ryawe iryo tugiye gusenga ni isengesho rivuga ngo Mana ume guhazwa n'igikorwa cya Kristo mu buzima bwanje. Muhemu yera, ume guhazwa n'igikorwa cya Kristo mu buzima bwanje, icyo yakoze mu buzima bwanje. Haleluya. Urashobora kunyemerera ugahaguruka mu kibanza cyawe. Ndashimu usaraba, ndashima, ariko ndashima umwami Yesu, kandi ndashima umusaraba, ndashima. Yesu niwe kado nziza twahawe n'Imana kugira ngo acungure ubuzima bwacu. Ivyari vyapfuye bironka ubuzima, ivyari kure y'Imana vyegera intebe yiwe. Haleluya. Ndashima, ari igikorwa Kristo yakoze mu buzima bwacu. Nta kindi dushobora gukora kugira ngo twemerwe atari Kristo niwe atwemeza. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord. Ndashima, haleluya. Yesu turagushimiye, wowe kimazi kizima cyabonetse imbere y'Imana. Haleluya. Kugira ngo tubashe kwinjira, kugira ngo tubashe guhindurwa, kugira ngo tubashe gushobora kuba abana mu rugo nitwari tubereye. Haleluya. Nicyo gituma dushimiye kugira neza kwawe mwami. Haleluya. Muri kino gitondo, haleluya, uri umwami wazutse, uri umwami uri hejuru y'abandi bami bose. Ni wowe ufise ubuzima, ni wowe kugororoka, ni wowe mahoro yacu, ni wowe buhungiro bwacu, ni wowe byose muri byose. Haleluya, 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 haleluya. Nitwo kugereranya n'ibintu byacu, nitwo kugereranya n'amahera, nitwo kugereranya n'intama, nitwo kugereranya n'ikintu na kimwe. Uri kwije mwana, uri kwije. Warakoze kuza, warakoze kuza, warakoze kwitanga, warakoze kutwinjiza, warakoze kugurira inzira, warakoze, 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 warakoze. Haleluya. Nicyo gituma Mana dushima umusaraba muri kino gitondo.
ndashima ndashima hallelujah yes reka twese tugire no sengesho muri ndiri bivuga ngo ubu nibwo bwankijije bwo kwizera mwana w'Imana twese hamwe nagizwe uwo ndiwe kubwo kwizera icyo yakoze subiramo kandi ubuntu nubwo wankijije nibwo nta kindi haleluya ubwo buntu tuvuga ni Kristo n'igikorwa ciwe mu buzima bwacu haleluya haleluya yes Lord icyo cyangize haleluya kubwo kwizera ibikorwa yakoze icyo yakoze ku musaraba oh narahariwe haleluya Yesu yarancunguye oh kubw'igikorwa ciwe ndi umwana w'Imana nzima haleluya na Kristo oh nta rubanza ruri kuri jewe haleluya turabidegevya oh muri Kristo Yesu narahariwe muri Kristo Yesu naracunguwe muri Kristo narahawe ubuzima muri Kristo oh haleluya byose bivyagiye muri we byose bikorerwa muri we byose byaremwe kubwiwe haleluya 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 yes mu minota mike unyemerera uduzigi kawe ubwire mwe muyera ngo igikorwa wakoze muri jewe Kristo Yesu reka gishishikare kuganza reka gishishikare kuboneka oh haleluya nyuzwe haleluya n'igikorwa cawe mpazwe n'igikorwa wakoze ku musaraba haleluya oh haleluya we muyera agufashe kugutahuza oh Kristo niwe centrale ya byose niwe centre ya byose Kristo niwe fondation ya byose haleluya ukuzuka kwiwe haleluya nigo tangurirwa ubuzima bwacu urashobora kuduzigirwa muri umutima nyene haleluya ugasenga uko byumva haleluya we muyera agufashe muri uku kwibuka oh aho amashengero cyangwa umubiri wa Kristo mwisi yose oh bibuka ukuzuka kwa Kristo ivyari byapfuye muri wewe oh haleluya inyota yo kumukunda yo kumurondera iduke muri wewe oh haleluya ijambo ry'Imana rambwira ngo oh haleluya uwo mwemu yazuye Kristo mu bapfuye oh ico gikorwa izo nkomezi zikorera muri twebwe reka izo nkomezi za mwemu yera zigira ico zikoze mu buzima bwawe oh haleluya izashoboye kuzura Kristo mu bapfuye oh haleluya zizure n'ibiri muri wewe ivyari byapfuye mu migenderanire yawe n'Imana mu kumurondera mu kumunyoterwa mu kubana nawe oh haleluya bisubire kandi umve kuryoherwa igikorwa Kristo yakoze mu buzima bwawe relation yawe n'Imana nihagarikire gusa ku bintu ariko ihagarikire ku gikorwa yakoze ku musaraba haleluya Yesu uri mwiza Yesu uri wera Yesu uri umwizigirwa ninde undi yari kubikora atari wewe nta wundi yari kubikora nkawe
nta wundi yari kwitanga nkawe, nta wundi yari kuza nkawe. Turagushimiye icyo wakoze. Ntidukwiye kugishima uno munsi gusa, umunsi wa Pasika, ariko uduhe kugushima iminsi yose no kubigendera umunsi ku munsi, tukibuka igikorwa wakoze. Uko duhimbaza iminsi yacu mikuru, oh haleluya, tube twibuka, oh haleluya, uko witanze, uko waje ugasatizwiza umutima w'Imana kugira ngo twite kuba tuba abera mu maso yawe, mu maso yawe, mu maso yawe. Reka unyemereza muri biganza byawe hejuru. Haleluya. Twese hamwe mu maji yacu umunota umwe, unyemerere twese twatura aya majambo, tuvuge ngo Mwami Yesu, igikorwa wakoze ntacyo no kigererana nacyo mu isi. Igikorwa wakoze cyo kwitanga no kuzuka, reka kibe fondema ya relation yanje nawe. Vuga ngo Mwami Yesu, umutima wo kugukunda no gufata nk'ikintu cy'agaciro mu buzima bwanjye icyo wakoze ku musaraba. Ndagushimiye yuko ndi uwawe, nawe uri uwanje. Vuga ngo Mwami Yesu, ndagushimiye yuko uri kimazi gikwiye, nta effort yanje ngwiye gukora kandi cyangwa nzokora atari kwishimikiza ku gikorwa wakoze ku musaraba. Icyo nicyo nishimira, icyo nicyo ngenderamo. Reka tumukomera amashyi menshi Mwami Yesu. Haleluya. Amashyi menshi kuri Mwami Yesu, amashyi menshi kuri Mwami Yesu. Ndakwifurije kugendera muri icyo gikorwa imyaka yawe yo kubaho yose. Wibuke yuko Pasika si uyu munsi, ariko n'ubuzima bwacu bwa minsi yose iyo twibutse igikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Imana ikugirire neza, ugire Pasika nziza, kandi Yesu abahezagire cyane. Haleluya, haleluya. Muraba agaciro, umunsi mukuru mwiza miryango yanyu no mu buzima bwanyu bwose.